abakozi bo muri Global Smart Technology bararenganijwe kubera yuko umushahara w'umukozi iyo yakoze kirazira yuko urenga itariki ategerezwa guhemberwako. Ico ni cambere. Ca kabiri, kirazira yuko umukozi aba ariko arakora ariko aragwiza umwimbo aduza ikivi hanyuma ntumuhe kontra. Uko no kurenga amategeko y'akazi, uko no kurengera n'agateka k'abakozi. Ikindi, umukozi afise uburenganzira bw'uko mu gihe adatunganirijwe aca mu nzego zose zishoboka kugira ashobore gutunganirizwa. Mu gihe vyanse muri Otrako yategerezwa kubahemba kuko ari bo bariko barakorera, birumvikana yuko baheza bakagenda kumushikiranganji kumwandikira bacishije mu mutekano ntangere. Ari naho rero jewe nagira ntera kamo umushikiranganji afise itegeko ry'uko acungera ingene ibikorwa vya leta biriko birakorwa mu gisata ajejwe, hama akabitunganya, hama kandi cane akaraba yuko ariko baratunganya nyabikorwa batariko bararenganya abakozi, ko atamatati arimwo, kuko amatati arashobora guhagarika umwimbu, aho rero ni leta ihomba n'abanyagihugu bahomba. Nagira mpamagara rero umushikiranganji ajejwe ibikorwa byo kudandaza abijemwo cane, aheze afashe ayo mashirahamwe abiri Otrako na Global Smart Technology, baheze bumvikane bashireho amasezerano arama, hama bashireho n'amasezerano y'abakozi, umwe wese amenye uruhara afise muri iyo mishahara y'abakozi n'ibindi bijana n'imishahara. Nagira ndabasaba rero ivyo bintu bitunganye vyihuta, hama kandi ngasaba ishiramwe Otrako mu gihe ririko rikoresha abakozi ritariko rirabahemba, riba riko rikora mu makosa, none ubu rigiye kongera ko ikosa rya gatatu, ikosa ryo kubabuza kwinjira mu kazi, ryo kubabuza kwishuza utwabo. Ayo n'amakosa akomeye cane. Nagira nsabe rero abo bakozi bagende biture rwa rwego rujejwe ibiganiro hagati y'abakozi, abakoresha n'amasendika SNEDES, bagende bayiture, hama kugira bayiture nibace muri Kosibu, barondera utwara Kosibu abafashe gushikayo, hama bashobore gutunganirizwa.